kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh, uhimidiwe, mwaminifu wako umejulikana kwa mataifa ya ulimwengu. Yahweh, 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 uhimidiwe, mwaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh, 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 uhimidiwe, mwaminifu wako umejulikana
komera Imana amashyi menshi cyane byagire mu mavuta mashasha mu izina rya Yesu. Haguruka gatoya, haguruka gatoya, icara mu mugisha wawe mu izina rya Yesu. Ongera uhaguruke kandi icara mu mafaranga mu izina rya Yesu. Ongera uhaguruke kandi icara mu mavuta mashasha mu izina rya Yesu. Ongera uhaguruke kandi
abansi bawe mu izina rya Yesu. Ongera uhaguruke kandi icara hejuru y'ibyari byarananiranye. Ongera uhaguruke icara mu gikundiro cyawe. Ongera uhaguruke kandi icara mu bwiza bw'Imana mu izina rya Yesu. Ongera uhaguruke kandi icara mu cyubahiro mu izina rya Yesu. Ongera uhaguruke icara mu nsinzi yawe. Tera haleluya. Sawa Yohana. Ugu muri maso ndi muri connection rapide. Yesu natufase cyane. Ngomba kwigisha ijambo rito. Ngomba ko disangira. Ijambo rivuga temi vuga ngo guhagararana n'Imana. Sindaheza. Guhagararana n'Imana mu mugambi wayo ni guhagarara mu bushobozi no mu bukomezi. Standing before God. Guhagarara mu Mana. Kandi ntuyihagararemo gusa, ariko ukahagarara no mu mugambi wayo. Ni guhagarara mu bushobozi. Nimba ugomba kuba umuntu w'umunyabushobozi, uhagararane n'Imana. Nimba ugomba kuba umuntu w'umunyenkomezi, uhagarare mu mugambi w'Imana. Ushobora guhagararana n'abasanzwe, ariko igihe cyose uhagararanye n'umunyenkomezi utegerezwa kuba umunyenkomezi bw'izina rya Yesu. Igihe cyose uhagararanye n'umunyembaraga utegerezwa kuba umunyembaraga mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana kanya gatoya. Kuvayo Exodus 3:7. Turasoma ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Uhoraho aramubarira ati, nukuri abantu banje bari muri Egiputa nabonye amarushwa barimo, numvise gutakamba kwabo, batakishwa batakishwa n'ababakoresha babahindagiza, kuko nzi imibabaro yabo. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Reka dufature urugero rwonyene. Mose Imana aramuhamagaye, imuhamagara ari mu bushobozi bwiwe. Autorité yari afise yari yo kuragira. That was his last authority. Autorité yari afise yari yo gutunga ibitungwa. That was his last authority. Nibwo bushobozi yari afise, nizo nkomezi yari afise. Imana iramuhamagara, iramubwira ngo Mose, I want to move with you. For you to stand in power, kugira ngo uhagarare mu bushobozi, utegerezwa kubanza guhagararana nanje. Hanyuma guhagararana nanje ntibihagije, uhagarare no mu ntumbero yanje, mu mugambi wanje. Ndashaka kubwira umuntu wese yaje ngaha, nimba ushaka kuba mu bushobozi bw'Imana, hagarara mu mugambi w'Imana. Stand in a purpose of God. Mose aramubwira ngo ngira ndagutume muri Egiputa, kandi ni wowe ugenda gukura abana ba Isirayeli muri Egiputa. Ariko Imana imubwira, Mose aravuga ngo Mana, ntago nshoboye kuvuga, sinzi kuvuga. Imana iramubarira ni kubera guhagararana nanje, utegerezwa guhagarara mu bushobozi. Ndaguhereza abahagararana nawe,
ndaguhereza abajana nawe, ndaguhereza abagenda kukuvugira. Haleluya. Mose ataratangura kumva ijwi ry'Imana ngo yumve n'umugambi w'Imana ukuri kugira ngo ashobore kugendamo kuhagararamwo, ntago Imana yari bwamubwire yuko izokorana nawe bikomeye, ntago Imana yari bwamuha abafasha bamufasha kuvuga. Yabayeho imyaka ariko arivugira, yabayeho imyaka avuga didimanga, abantu bamwumva uko nyene, ariko guhera ku munsi Imana imubwira ngo genda mu mugambi wanje, Imana niho yamuremeye umuntu amufasha kuvuga. Haleluya. Imana iguhagarike mu mugambi wayo kandi iguhagarike mu nkomezi zayo mu izina rya Yesu. Imana itanguye kuguhagarika mu gikorwa cyawe, Imana itanguye kuguhagarika mu muhamagaro wayo, Imana itanguye kuguhagarika mu kintu cyose izi kwifisemo inyungu. Ubutanguye urugendo rwawe rwo guhonyora mu nkomezi no mu bushobozi no kugira backup no kugira abagufasha n'abagufata ukuboko. Bangaye bifuza guhagarara mu mugambi w'Imana bari gahango batere haleluya. Mose yabayeho imyaka myinshi mirongo atararonka umuntu agenda kuvugana nawe, ukuboko kwiwe ataragushira mu kwaha ngo agukureyo kwabaye imibembe ngo yongera gusubizeyo agukureyo kwabaye neza. Inkoni yiwe yayigendanye igihe kirekire atarayiterera hasi ngo ishobore guhinduka mw'inzoka, ariko igihe Imana itanguye kumuhereza umugambi wayo igatangura kumbwira ngo jangaha genda unkorere iki, genda umvugira iki, ndakurungitse ngaho, umviriza bwira mugenzi wawe ati guhagararana n'Imana kandi ugahagarara mu mugambi wayo no guhagarara mu bushobozi n'inkomezi, ariko ntawotera. Haleluya. Ongera utere yindi haleluya. Urashaka guhagarara mu nkomezi, hagarara mu Mana. Urashaka guhagararana neza n'Imana, hagarara mu mugambi wayo. Apana guhagarara mu Mana gusa uri hanze y'umugambi w'Imana, uri hanze bugombe bw'Imana. The more you join his presence, the more you join his purpose, ukufata intumbero yayo, ukuba mu mugambi wayo, nuko ubushobozi bwiyongera. Man, what can I say? Mvuga iki? Hallelujah. 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 Yes, natfase cyane. Harambwira ni go, I send you free the children of Israel. Genda urokore utabara abana ba Isirayeli. Bwira mugenzi wa uhagararanye nande. Who are you standing with? Who are you standing with? Uhagararanye na pizza, uhagararanye na burger, uhagararanye. Who are you standing with? Uhagararanye nani? Mubaze tuhagararanye nani? Akwishuye ngo iki? Guhagararana n'Imana mu mugambi wayo no guhagarara mu nkomezi. Standing power. Igihe cyose uri si kuhagaze mu mugambi w'Imana, igihe cyose uri si kuhagaze mu bushobozi bw'Imana, igihe cyose uri si kuri mu mugambi w'Imana, oh my goodness, ubushobozi urabukwega, ubushobozi urabuhamagara, authority urayihamagara, inkomezi urayiprovoka, imbaraga uraziprovoka. Ndibuka nangura gusengera abantu. The first time I began to pray for people, ntago nari bwagira intumbero, ariko uko biri kose nari mu mugambi w'Imana kandi nari mpagaze mu mugambi wayo. Haleluya. Haleluya. Ndibuka ko hari igihe nagera ahantu umwanya wo gusengera abantu ugeze, naragenda nkagera ku muntu nk'uko mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ya umunsi sengera umuntu nkabona araguye hasi, naragize ubwoba. I was like,
What's happened? What have I done? Imana idufashe cyane gose. Ariko I understand yuko yafolinze mu bushobozi. Yinjiye mu bushobozi. Ntabwo rero guhagara mu mugambi w'Imana no mu bushobozi no mu mugambi wayo. Power, ubushobozi butangura kuguruka. Ama abilities atangura kuguruka. Ishuri ritangura kuguruka. Inkome zitangura kuguruka. Mose nta munsi numwe yarakuze akurira ibwami. Hari ibintu atari bwigera ronka, hari icubahiro atari bwigera ronka, hari inkomeza atari bwigera ronka. Ariko umunsi Imana imurungitse kwa Farao, Imana imurungitse kurokora abana ba Isirayeli, agatangura guhagarara mu mugambi w'Imana, agatangura guhagarara mu bugombe bw'Imana, agatangura guhagarara muri purpose y'Imana, muri system y'Imana, mu mugambi w'Imana, in the vision of God. That's when Mose yatanguye guhishuka uwo ari we mu matwi y'abantu, yatanguye guhishurika uwo ari we imbere y'amaso y'abantu, yatanguye guhishurika uwo ari we imbere y'ubuzima bw'abantu, atangura kuba revealed, atangura guhishurika. Imana imuhereza inkomezi, Imana imuhereza ijambo, Imana itangura kuvugana nawe. Ntabwo yari bwigera guma avugana n'Imana, honyine akibona igiti cyaka umuriro yaciye yiruka araja kure. Mwemu Imana acamubwira ngo egera. Yegereye gatoya atangura kuvuga ngo reka ndabe aka kantu kakatarabonetse. Igiti kirashobora kwaka umuriro ntigitongoke ngo gihere. Iyo utanguye guhagara mu mugambi w'Imana, utangura kubona ama experiences y'ubundi bushobozi n'ubundi bwiza bw'Imana. Umuntu wese ari hanze y'ubugombe bw'Imana, ndagusengera Imana igushire mu mugombe bwayo mu izina rya Yesu. Kandi nimba uri mu bugombe bwayo naho ntuhagarare mu kibanza kimwe cy'ubugombe. Imana igumi guteza intambwe, Imana igumi gugeza kure, Imana igumi gushigikira, Imana igumi gufata ukuboko, Imana igumi kurenganisha. Tera hallelujah. Standing with God in his purpose, guhagararana n'Imana mu bushake bwayo, mu mugambi wayo, nuguhagarara mu bushobozi, nuguhagarara mu nkomezi. Mose nta musi numwe yari bwahamagare ibibugu ngo bimwitabe, nta musi numwe yari bwahamagara inda n'imbaraga sago zimwitabe, nta musi numwe yari bwahamagara intuze ya inzige ngo zimwitabe, nta musi numwe yari bwahindura amazi amaraso, nta musi numwe yari bwabwira ibikere ngo mubimwitabe. Ariko umunsi yatangura guhagarara mu bugombe bw'Imana, agatangura kuja mu bushake bw'Imana, kandi mu ntumbero y'Imana koko niho ubushobozi bw'Imana bwatanguye kuguruka, n'inkomezi z'Imana zatanguye kuguruka. Ndasenge umuntu wese ari ngaha, Imana iguhagarike mu bushobozi bwayo mu izina rya Yesu. Imana iguhagarike mu nkomezi zayo mu izina rya Yesu. Imana iguhagarike mu basa bwayo mu izina rya Yesu. Imana iguhagarike muri autorite, Imana iguhagarike mu nkomezi, Imana iguhagarike mu bubasha, Imana iguhagarike mu mbaraga zidasanzwe. Abizera dutere haleluya. Yesu natufashe cyane gose. Guhagarara mu bugombe bw'Imana is standing in power. Ni guhagarara mu bushobozi, ni guhagarara mu nkomezi, ni guhagarara mu bubasha. Ni mutaraja mu bugombe bw'Imana, you are out of power. Uri kuritebya mugabo nimba uri mu bugombe bw'Imana, hari ubushobozi Imana itegerezwa gutanga kuri we mu izina rya Yesu. Kubera ko Imana itanga ubushobozi ku muntu wese ahagaze mu bugombe bw'iwe. Why? Kubera ko God knows that everyone who is standing in his will, he has every challenges, battles, intambara, ama challenge, amageragezwa ategerezwa guhura nayo. So Imana itegerezwa kuvuga ni I have to create some power for this man. Ntegerezwa kuremera ubushobozi uyu muntu, ntegerezwa kuremera inkomezi uyu muntu, ntegerezwa kuremera ububasha uyu muntu, ntegerezwa kuremera inkomezi uyu muntu. Ahagarare mu nkomezi, niyahagarara mu nkomezi, niyahagarara mu bushobozi, niyahagarara mu bubasha, ibintu byose bizoza biza kumurondera azobitsinda kandi azobinesha. Wibaza ko guhagarara mu bugombe bw'Imana ari umunyenga gusa atageragezwa ririmo. The day you declare, umunsi wa mbere Imana ideklara nawe ubwawe ukavuga ni ngiye mu bugombe bw'Imana,
That's the day. Niwe munsi ibigwanishwa byo mu isi y'umwijima by'ikuzimu byose bikuraba ko bikagutumbera. Yesu natufashe cyane gose, bikaguhanga amaso kugira ngo bikunanize mu bugombe bw'Imana, bikunanize mu muhamagaro w'Imana, biguca intege, bikudedebukisha. Mugabo igihe cyose uhagaze mu bugombe bw'Imana, uba uhagaze mu bushobozi bw'Imana. Binginga Imana yo mu ijuru ikumpera inkomezi, ntiyemere umugambi n'umwe ya Satani wo gushira hasi, ntiwemere ubushobozi na buke bwa Satani bwo kudendebukisha, ntiyemere inkomezi na zimwe z'umwasi zo guca intege, zo guca ivutu, zo kunaniza, zo kwihebuza, zo gusubiza inyuma, zo kudendebukisha. Ubushobozi n'inkomezi z'Imana zibe hejuru ya mu izina rya Yesu. Tera haleluya, ongera utere yindi haleluya. Eka dufata umwanya wo gusenga. Neza mugezi wacu, uhagaze mu bushobozi bw'Imana cyangwa uhagaze hanze yabwo? Uhagaze mu mugambi w'Imana? Urashobora kuba uhagaze mu mugambi w'Imana mugabo udahagaze mu bushobozi bw'Imana. Imana yarambwiye tugiye kuza turasengera abantu ku rugero rudasanzwe, cyane cyane kuri uyu munsi. Hari ubwiza bw'Imana budasanzwe abantu bategerezwa kwakira mu izina rya Yesu. Hari ubushobozi bw'Imana budasanzwe utegerezwa guhagararamwo. There is an authority, there is a power. Hari ubushobozi bwugurura imiryango, hari ubushobozi bukingura inzugi utegerezwa guhagaramo muri iyi periode. Hari inkomezi zugurura imiryango utegerezwa guhagaramo muri iyi periode. Igihe cyose uhagaze mu mugombe bw'Imana, uhagaze mu bushake bw'Imana, uhagaze mu bushobozi bw'Imana, uhagaze mu nkomezi z'Imana, ni uguhagarara mu nkomezi z'Imana, ni uguhagarara mu bushobozi bw'Imana. Umugambi w'Imana utekeye ubushobozi. Umugambi w'Imana ufise how can I say, ufise stoke. Iyo uhagaze mu mugambi w'Imana, Imana ibizi neza ivyo uzokenera muri uwo mugambi wayo. Irugurura imiryango, igacinzira, ikabomora ibihome, igasunika n'ibisika kugira ngo ushobore kubaho neza kandi ubuzima bushobore kubandanya. Praise God. Ngira nsengera umuntu wese ahagararanye n'Imana kugira ngo ahagarare mu bugombe bwayo. Uhagaze mu bugombe bwayo nawe ahagarare mu bushobozi bwayo. Nimba utarahagararana n'Imana, uhagararane nayo. Gira mwezi watu ubushobozi, mugire kandi ngo ubushobozi. Muri kino gihe umuntu adafite ubushobozi afite ingorane zikomeye cyane gose. Satani ariko arakora ku bwinshi, aratera ubuzima bw'abantu n'ubugingo bw'abantu. Mugabo umuntu wese ahagaze mu bushobozi, abadayimoni ibyo bategura byose bizopfa ubusa mu izina rya Yesu. Kubitegura bazobitegura ariko nta na kimwe bizogutwara. Kukurondera bizokurondera ariko nta na kimwe bizogutwara. Kuguhiga bizoguhiga ariko nta na kimwe bizogutwara. Kwiruka inyuma yawe biziruka inyuma yawe ariko nta na kimwe bizogutwara. Guhagarara imbere yawe bizohagarara imbere yawe ariko nta na kimwe bizogutwara. Kwiruka inyuma y'ubuzima bwawe biziruka inyuma y'ubuzima bwawe ariko ubushobozi bw'Imana kubera buri imbere yawe nta na kimwe bizogutwara mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi menshi cyane. Kadufata umwanya wo gusenga. Urashobora kubyaguruka. To request the power. Ubushobozi bw'Imana bukwambika inkomezi, kandi ubushobozi bw'Imana bugufashe kandi bugufata ukuboko. Hallelujah. Uhagarare mu mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana rimwe na rimwe urashobora kuza uri worst, umeze nkaho uri mubi pe, uje kugusubiza inyuma, uje kuguca ivutu, uje kukudendebukisha, ukamenga uje kukwica kubera ubona uburemere ari bunini cyane, bukuremereye cyane. Imana ikakubwira ni meruku, giruku, kora ibi, be like this, do like this. Ukumva ni ibintu bikuremereye cyane bitakoroheye. Mugabo umugambi w'Imana igihe cyose wa muri mwiza. Hallelujah. Nawe ufise uburemere ariko umugambi w'Imana wama ari mwiza ibihe byose. Ngira nsengera umuntu wese ari ngaho uhagarare mu mugambi w'Imana.
uhagarare mu mugambi w'Imana. Umuvugabutumwa uhagarare mu mugambi w'Imana. Umuririmbyi uhagarare mu mugambi w'Imana. Umusenzi uhagarare mu mugambi w'Imana. Ni uhagarara mu mugambi w'Imana uzoba uri kurahagarara mu bushobozi bw'Imana. When you stand in his power, you provoke his reaction. Iyo uhagaze mu mugambi wayo uraprovoka reaction y'Imana, uraprovoka gukora kw'Imana, uraprovoka ubushobozi bw'Imana. Ndagomba umuntu wese ari hano winginga Imana uhagarare mu bushobozi bwayo, uhagarare no mu mugambi wayo, kandi uhagararane nayo n'abagufata ukuboko. Umuntu wese ari ngaho, Imana nimba yaraguhamagaye ukaba uhagararanye nayo kandi ukaba uhagaze mu mugambi wayo, iguhereze guhagarara mu bushobozi. Ubushobozi bukwega amafaranga, ubushobozi bukwega igikundiro, ubushobozi bukwega amavuta, ubushobozi bukwega inkomezi, ubushobozi bukwega abakomeye, ubushobozi bukwega ibihambaye, ubushobozi bukwega pozisiyo y'umugisha, ikibanza cy'umugisha, ikibanza cy'umuhezagiro. Imana yo mu ijuru igutereke aho provoka iby'umugisha n'iby'inkomezi, aho provoka ibidasanzwe mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Fata umwanya wo gusenga. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, turahamagaye inkomezi zawe n'ubushobozi bwawe, turahamagaye imbaraga zawe, turahamagaye ububasha bwawe, turahamagaye inkomezi zawe, turahamagaye imbaraga zawe, turahamagaye ububasha bwawe. Ndahamagaye inkomezi zawe Mpwemu Yera, turahamagaye ubushobozi bwawe Mpwemu Yera. Zanto revro basata kelevro sita. Imbaraga zima, ubushobozi bw'Imana, ububasha bw'Imana, inkomezi zima, imbaraga zima, ubushobozi bw'Imana, inkomezi ziboho, inkomezi zikiza, ubushobozi, 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 ubushobozi bw'Imana, 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 ubushobozi bw'Imana. Vendredi mu izina rya Yesu, Friday mu izina rya Yesu Kristo, umunsi abadayimoni bazuka ikuzimu baje gutera mu ma weekend, baje gutera mu ma weekend. In the name of Jesus, turuguruye ubushobozi bw'Imana buhagarika inkomezi zose n'imizimu yose n'amajini yose anetraliza imigambi yose y'abadayimoni, imigambi yose y'abarozi, imigambi yose y'abapfumu, imigambi yose ya Satani, imigambi yose yo mu isi y'umwijima, imigambi yose y'abarozi, imigambi yose y'abapfumu, imigambi yose y'abakonikoni, imigambi yose y'abasataniste, imigambi yose yo mu isi y'umwijima turayihagarika, 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 turayihagarika. Antose kelevro santaya, rebo se kelevro santaya. Imbaraga z'Imana, ubushobozi bw'Imana, inkomezi z'Imana, imbaraga z'Imana, ububasha bw'Imana, amavuta Mpwemu Yera, inkomezi za Mpwemu Yera, imbaraga z'Imana, ubudahangagwa, igitinyiro kidasanzwe. Ndasengeye abantu batari mu bushake bw'Imana, ndasengeye abantu batari mu mugambi w'Imana. Ubashire mu mugambi wawe, ubashire mu mugambi wawe, ubashire mu mugambi wawe. Abariko barizungurukako, abariko barazunguruka batari mu bushake bwawe, batari mu bugombe bwawe, batari mu muhamagaro wawe, batari mu bushobozi bwawe, bashire mu mugambi wawe, bashire mu nkomezi zawe, bashire mu muhamagaro wawe, bashire mu mbaraga zawe, bashire mu bubasha bwawe. Yesu, Yesu, imbaraga z'Imana, ubushobozi bw'Imana, inkomezi z'Imana, imbaraga 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 z'Imana, ubushobozi bw'Imana, ububasha bw'Imana, inkomezi z'Imana, imbaraga z'Imana. Turahagarara mu mugambi wawe kandi turahagarara mu bushobozi bwawe. Turasabye inkomezi
inkomezi zo guhagarara mu muhamagaro, turasabye inkomezi zo guhagarara mu bushobozi, turasabye inkomezi zo guhagarara mu mbaraga na autorite yose, abarozi n'abadayimoni, abapfumu n'abakonikoni, imizimu abapfuye ntago izoshobora guhandolinga, guhagarika umugambi w'Imana ku buzima bw'abantu, umugambi w'Imana ku bugingo bwabo. Turagwanya, turazimanganya, turanetraliza, turasenyura, turirukana, turagwanya, turabomora, turasengangura, turakubita hasi, turonona, turirukana inama z'umwijima, imbaraga zima. Senga ubwira Imana igihe guhagarara mu mugambi wayo, igihe guhagarara mu mugambi wayo. Ni wahagarara mu mugambi wayo uzoba uhagaze mu nkomezi, iraguha ibyankenerwa, iraguha ibyo ukeneye, iraguha equipment, iraguhereza requirement, ayabaseteke, iraguha ibikenewe, iraguha ibyo wifuza, iraguha umugore ukeneye, iraguha umugabo ukeneye, kubera uzoba uhagaze mu mugambi wayo. Kandi ko ishaka ko umugambi wayo ugenda neza, iraguha umugabo agufasha muri uwo mugambi wayo, iraguha umugore agufasha muri uwo mugambi wayo, iraguha amafaranga agufasha muri uwo mugambi wayo, iraguha amahoro abana nawe muri uwo mugambi wayo, iraguha ubwiza bugufasha mu mugambi wayo, iraguha igikundiro bigufasha mu mugambi wayo, iraguha kwemerwa bigufasha mu mugambi wayo. Mw'izina rya Yesu, inkomezi zima, ubushobozi bw'Imana, ububasha bw'Imana, imbaraga zima. Mana uca inzira, Mana ugura imiryango, Mana uhindura amateka.